Murakoze cyane turi kuri iki kibazo nyene cibogozwa ry'uyu yahora ari kizigenza wa Republika. Muravuze ko mwatanguje canke musanzwe muri mu gikorwa c'imisi 16 ico twokwita nka kampanye yo kurwanya igiturire. Imbere ko shika ku kibazo nyezina ntagore nibutse abasanzwe bari mu kiganiro yuko ibogozwa ryiwe ryaje nk'ibogozwa ridasanzwe niba ntihenze nibaza ko ari wo mutegetsi yoba yabogojwe ari mu mabanga. Twibutse ko yabogojwe igenekezo rya 25 kwezi kwa Munyonyo no mwaka nyene turimwo aho niho inama nkenguzamateka yakorana kugira yemeze uwo musubirira uwo nawo akaba yaciye aba umupfasoni Roza Nkorerimana. Inyuma rero yo kuva mu rugendo yarimwo mu gihugu cy'Ubusuwise, Leonard Manirakiza akaba yaje asa n'utegerewe canke arindiranwe igishika kugira habe ibisikanwa hagati yawe n'uwo mushasha yareje kwemezwa, ariko amakuru twatohoje nkuko twanabishikije ku mbuga zacu, Leonard Manirakiza akaba yaratangaye tuvuge ko yaguye mu mazi ayumvise ko adafise uruhusha gusubira kwinjira mu biro batinjiranye n'uwo amusubirira. Ibi rero abegereye ino nkuru aho twakuye inkuru bakemeza ko vyateye ubwoba cyane Leonard Manirakiza kuko yarafise ibintu yanyegeje mu biro iwe. Ibi navyo bikaba vyahavuye bimenyekana kubera ko binjiye mu biro wa mupfasoni Roza Nkorerimana yasanzeyo isandugu ntamenwa, isandugu akaba arimwo amafaranga menshi mva makungu n'amarundi arenga gato umuriyaridi. Hama hakaba harimwo ivyo twokwita amabuye y'agaciro mu gifaransa, kumbura abari ngaha bantu babara ntitubona terme nziza mu kirundi, ivyo bita lingot d'or n'inzahabu canke ivyo twokwita amabuye y'agaciro bimenyerewe ko bibikwa canke babiri mu mabanki nkuru, mu mabanki nkuru y'ibihugu. Hama akaba yarafatanywe kandi amenyo abiri y'inzovu. Ibi bintu nivyo ko birashika umushikiriza amanza kizigenza akaba abifise mu biro, mugabo byarafashwe akaba afise icerekana ko vyafashwe, ariko icagiye gutangaza nuko bagiye kubaza vyerekana ko ibintu vyafashwe ivyo bita PV de saisie. Leonard Manirakiza bikamugora bikamunanira gusigura, ahubwo batangura gutakambira bari bahari ko bovyihoza, bikaba bitakunze. Kumbure sinzi ko bari ngaho bari basanzwe nyine bafite amakuru yose, kuko baciye bagirwa ko bahamagara iperereza, abakozi b'iperereza baca barahashika barabifata barabitwara, ni navyo vyaciye biviramwo ihagarikwa ryiwe. Gushika ubu uyu mushikiriza amanza kizigenza akaba ari mu minwe y'iperereza. Hejuru y'ivyo vyose rero nkuko na Mutama Munima yatanga bivuga ko kumbuye nabanye twaza kumubaza akabazo kuri ibi nyene, yamaze kuvuga ko agaruka ku kibazo kijanye n'ukuntu umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yahora arenganya abantu gushika naho abanyaga. Yagarutse ku makuru twigeze kunashikiriza y'umunyagihugu yavuka mu Buyenzi yitwa Kayininwa, yanyazwe amafaranga menshi cyane, ayanyagwa mu gihe yari yiteze urukiza kuri Leonard Manirakiza, mu gihe yarahejeje kumutumako nk'ugiye kuyamuha, ariko mu nyuma akamutegeka yuko yosinya yemeza ko aya mafaranga atayo azishuza. Bikaba ngombwa ko abikora kubera ico gitsure ciwe, ariko ashitse imbere bikanka akacagirwa ko yitaba Imana inyuma yo gufatwa gitumbuka n'ingwara ya AVC, no kuvuga tuvyite nk'ihamuka kuri ivyo yabihejeje kumushikira. Hama ni mushikiza amanza kizigenza yaramaze kuvugwa cyane mu bijanye n'igiturire. Ni mushikiriza amanza kizigenza yavuzwe cyane
mu vyerekeye amanyanga yakozwe mu vyo kwita ikigongwe c'umukuru w'igihugu, aho benshi bari biteze ko ari abanyororo benshi barekugwa, ariko vyaravuzwe ko ari we yaburijemwo uwo mugambi, yagiye kubishiramwo ibintu vy'ibiturire nubwo bitagiye hejuru kugira bivugwe. Mwebwe mwishirahamwe Orikome nk'abantu mukurikirana cane ibijanye vy'ibiturire, ibi bijanye n'isezerwa ry'amatungo ya leta, ibi vy'abantu baba bafise amatungo adasiguritse, inyegezo ry'amafaranga, mwakiriye gute ibi vyashitse, ibi vyafatiwe mu biro vy'umukuru vy'uyu mushikirizamanza Kizigenza Leonard Manirakiza? Mbega amafaranga avugwa, amarengodoro avugwa, vyoba bifitaniye isano n'ibiturire yakwakira, vyoba bifitaniye isano n'aya mafaranga yatoza hirya no hino, vyaba binazingamitse ibi vy'ubutungane? Ku vyo muzi canke makuru mumaze kwegeranya, ko musanzwe munakurikirana cane ibi vy'ibiturire. Murakoze. Mugabo imbere yuko ndakwishura mu mbabarire mbanze nishure umuntu ariko arakora mu kiganiro agiye kwandika avuga ati mbega hamwe bomwitwarira mubona haraho vyogera. Nagira ndamubwire yuko nahataho vyogera mugabo yoba poje acte, hanyuma erega ashobora no kubitwara muri EAS akavyanse ko ngaha baruca. Jewe twe muri Orikome sinzi ko ari mu mwaka wa 2010 canke mu 2011 twarabonye ko umukuru w'igihugu yarahari ico gihe, ariko aragira ico twokwita incompatibilité, ariko aravyora itegeko ingingo mengo y'101 nyamba nibuka neza bw'amashengero ry'ico gihe, mu gushiraho amashirahamwe azararonka amafaranga yari kuronkwa n'igihugu, tuca turamwitwarira muri cour constitutionnelle. Urubanza bararwakira baranaruca, mugabo batubwira ivyo bavuze sindavyibuka, mugabo ico gihe niwe yatwara iryo shirahamwe. Erega naho basa n'abaduhebuje, mugabo yaciye ariheba aca rihereza uwitwa Coroko. Rero iminsi yose gupoza geste nk'iyo biraheza bigafasha yuko abantu bumva yuko ari ikintu kizira. Rero nk'ubu uravye ibintu yakoze mu vy'ukuri, mu ivyo bintu vyo kurenganya abantu, kuko none nk'umuntu afise ico no kwita attestation de non appel, akaba urubanza rwaracitse, agugwara intuze yaraheze, hanyuma agaca agumayo. None umuntu yatumye agumayo, uyo muntu mwitwara icaha kiri hehe? Erega numva ari ibintu bisanzwe. Hanyuma umuntu yarejejwe ko bifise intuze zose zejejwe, hakaba ari ingingo mpejeje gusoma y'262 abo akagugumizayo. Nivyo mu bisanzwe sivyo, mu bisanzwe kera ndibaza ko mbona imaza kubibabwira, mu bisanzwe se ntari kurekuye baca bagira ico bita mandat d'élargissement, ikajanwa kuri parquet, igaca igenda kuri parquet ni pardon, ikaca igenda muri prison umuntu arimwo. Uyo muntu arimwo ministère public ntiyasubira kuza kwentervena ngo, kuko erega n'umuburanyi mu bandi hari gihe duha ububasha umuntu agomba kugira ububasha mu gihugu, burya n'umujije niwe wa mbere. Mugabo twebwe iwacu nkuko nariko ndabivuga, kesho usanga ari umupolisi, usanga ari ministère public, donc umuntu afunga ntibafise ingufu, naho ari umuntu asanzwe upfa kuba convocation kubevye ugaca wumva ko ari kiko uwo muntu ari kimana, kuko hariho abantu no mu procureur bamaze kuba utumana twigenza turi ngaho. Ivyo bintu rero nivyo abantu tugomba kumva, abantu bakigishwa bakumva yuko ministère public ari umuburanyi nk'abandi. Ivyo rero bidahindutse burya bizoguma ari kibazo. Na rero mvuga ni ahubwo guherejo babitwarire abo bantu bose bagize amakosa barenganijwe, kugira ngo bumve yuko twe urumva dukoresha ingimba, mugabo dukoresha ingingo. Naho no munsi bitazokunda, ariko ndababwira ivyabaye muri Etats-Unis igihe ca esclavage, n'ahandi ivyabaye igihe ca Martin Luther King, ca Rosa Parks n'abandi urahagarara naho buri wenyene, mugabo ukavuga uti jewe nisunga amategeko, singimba nkoresha, mugabo ndiko nkoresha amategeko. Ivyo nivyo bizotuma abantu bamwe n'abandi bahindura. N'ahandi hoho buryo utarafungwa, utarahunga, utaragira, hari gihe wumva ko ivyo bintu mengo ni ibintu bisanzwe, mugabo we warabibaye mukabije uravyumva. Ngarutse kuri ikibazo cawe rero,
mwavuze ibyo baba baratoye aha na hariya, jewe ntaco ubwa mbere sinahora ngaha, nashitse kuwa gatatu mw'ijoro, navyumvise nk'uko abandi bose bavyumvise. Rero twebwe muri deontologie yacu, code ethique deontologie, ibintu twumvise gutyo ntidushobora kugira ico tubivuze ko tutaragira amatohoza, tuba turiko turashikuza. Mugabo ndashobora kugira ico no kwita ama hypothèse, canke nkakoresha ico no kwita mu gifaransa conditionnel, igihe ivyo bintu vyoba ari vyo canke biba bitari vyo. Naye handi hose noza kwemeza ngo ivyo barabitoye yuko ntaco no bivuga ko nukuri ntaco ndabiziko. Mugabo ubwa mbere reka mfate hypothèse ya mbere. Hypothèse ya mbere nuko mu bisanzwe umushikiriza manza mukuru arafise uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo gufata ibintu biba vyagize ibi na biriya. Mugabo ingene bigenda nivyo nibaza nk'ibintu vy'amafaranga, haba hariho konti ya leta yagomba kuja akaguma ku muntu. Sinibaza, sinzi ababa babizi gusumba, mu bisanzwe no mu bihe bisanzwe nta mugabo ari nk'ikintu cafashwe, dufate ari kimwe bitare élément de preuve, ibintu vyerekana ko intuzenya bibanekise kuri dossier, kuko ni n'amaelema constitutif de l'infraction, ikimwe bita élément matériel, donc ivyo oya biba biri kuri dossier. Urumva ko ivyo oyi abifashe nta kibazo. Mugabo mu kubifata birafise navyo n'amategeko, hari ico bita PV de saisie, ikabasinye, hanyuma donc byose bikaba bikurikije impapuro. Mugabo biramutse bifashwe bigafatwa atarupapuro atakintu na kimwe, aho urumva bica bibindi. Mugabo nkuko nabivuze, mu vyo ajejwe muri manda yiwe, umuprocureur cyangwa umuprocureur general arafise uburenganzira bwo gufata ibintu akabigumana, akabibika neza. Ingene abibika dans toutes les façons, amategeko avuga ingene bitugomba kugenda, ivyo sinobijamwo. Mugabo baramutse babimusanganye bagasanga iyo PV dose zinibaho, ya madokima yose amategeko ateganya ntariho, bica ibindi affaire. Ivyo jewe nibaza ko vyumvikana. Rero hamwe vyaba vyagenze gutya uko oya mubivuze, jewe nibaza yuko vyo bari amakosa. Mugabo wagarutse ku kintu bita cyo gutunga canke cyo kuceza amafaranga. Ubu uya ibintu bijanye no ku vy'amafaranga atasigusha atagiriye yavuye mu bisanzwe bigengwa n'itegeko nimero 8 ryo kuwa 27 z'ukwa gatatu umwaka wa 2025, ariryo tegeko ryitwa loi contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Iryo tegeko rero riravuga ingene bigenda, amafaranga iyo adashoboye gusigurika, amategeko yose aravuga ingene agenda. Mugabo navyone je ndafite ico ndabivuga ko uyo nivyo erega siwe wa mbere. Ntimuzi ko ari n'undi afunzwe yagirizwa ivyo. Ivyo rero jewe n'ubu ndabibasubiriyemwo, igizotuma ibintu bihinduka. Ivyo nivyo gufunga umuntu yagize ikosa, mugabo igizotuma ibintu bihinduka, inzego zigakora neza, nuko haba naho navuze ko tarashika mu masolution, numva nguma nshaka kubivuga, nuko hazoba ikintu bita le système national de l'intégrité, na réforme profonde y'inzego zimwe nka zose, kuko mu Burundi bwacu haramaze kwiyinstara kuza ikintu bita les antivaleurs. Ivyo antivaleurs rero imico mibi bigaca bituma haba ico no kwita crise grave ya leadership. Iyo rero burya hariho crise ya leadership, kandi iyo bavuze crise ya leadership ubirabe partout, mu bintu vyose, ahantu hose, muri twese igihambaye nuko tugira ico no kwita prise de conscience, tukabona ko by'ukuri dufise ikibazo, hari ikibazo gikomeye haba ngaha ayi n'abantu abarundi bose bari, urabona ko hari ingorane. Gusa mbona umengo dushaka
kubibona n'amaso turi muri yaje d'accusation mutuelle mugabo le vrai problème ibibazo nyamukuru ntitubibona naho rero ubona tuguma muri cercle vicieux muri iki gisata c'ubutungane rero nacone burya gifise ivyo bibazo bikomeye aho ubona yuko mu vy'ukuri hatabaye jewe nama ntagakoro kuri OBR irafise ukuntu bagize recrutement international y'umuzungu witwa Kiran Hormes ibintu vyakorewa muri byari biteye ubwoba cyane n'ubu rero kugira ngo dukire nuko naho mbona hari ibibazo bindi biriko biraza peut-être tutavuze ko canke peut-être atari uwo mwanya wavyo arivyo no kwita muri geopolitique geosécuritaire usanga bica bidomina ahubwo ugaca usanga ivyo bindi biribagiwe jewe nibaza yuko vy'ukuri tugomba gukora ko ivyo bintu vy'amantivalere aho umuntu aza gutwara abandi bataraba burya umuntu nabivuze wakuze biba mu rugarama kuba wiba ku rusengo kuba wiba amanota ku ishure hanyuma ejo kubera waronse diplome ugaca ufata amakaruvati n'amakoti n'amavewiti ugaca uja mu biro ngo umushikiranganje ngo uri kiriya burya igihugu gihumanira aho nyene iri foko haba vrema ibintu kizira sino ntababesha biragoye cyane. Murakoze cyane ndabakiremo tukiraho nyene mwari mwaje kuvuga ko abanyagihugu abarundi muri rusangi barenganijwe na procureur general de la République yahavuye ko bashoboye kumwitwarira aka kabazo ndagafatanye na kampanye murimwo y'imisi 16 turwanya ibiturire turabona cyane tukumva abategetsi bavugwa mu matungo adasiguritse bifatanye n'ibi by'ibiturire ariko ntitubone bakurikiranwa ngo babazwe amatungo yo yavuye kumbure afatwe asubire mu mino ya leta mu gihe batabashoboye kuyasigura urumva ko bitaniye isano nayo ibi vy'amafaranga biba byafashwe ugasanga nta mapevidosezi ahari ndababaze gatoya aha anye haburiki kugira leta ikurikirane abantu nk'aba anye baba bamaze kufatanwa ibi bike babigaragara kugira habandanya amatohoza yimbitse hafatwe n'ibindi bintu by'abinyegeje handi hantu canke byo binagaragara ariko reka ndaguha akarorero kasanzwe yego kugira uvyumve urabona itegeko ryo kugwanya igiturire ryabayeho itariki 18 z'ukwezi kwa Ndamukiza 2006 iryo tegeko ryo kugwanya igiturire ndeka shaka mekuri bwizwa shingiro mu 1995 mwiyo ngingo reka mwashaka mbere mbere ku ngingo 39 kuko amategeko burya ni mezi y'ukora ingingo 39 y'ibwa shingiro ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa umuntu iyo ni muri alinea ya mbere itunga ry'igihugu ni ntakomwa kandi umuntu wese aryononye ataba gukurikiranwa n'amategeko iyo ni alinea ya mbere alinea ya kabiri gacivuga iti umurundi wese ahari hose ahamagarirwa gukingira itunga ry'igihugu iyo ni ingingo 39 bw'izwa shingiro ingingo 95 nayo bw'izwa shingiro itegeka abakuru bo hejuru bose bakuru bo hejuru murababona bose uko bangana ko bategerezwa mu minsi 15 kugenda kwerekana ubutunzi bwabo hanyuma iyo ni bw'izwa shingiro ry'ubu ni bw'izwa shingiro mu mabwirizwa shingiro yose yabagiye arabaho iyo ngingo yamirimo hanyuma hagaca haza icyateko naneje kubabwira ryo ku ya 18 Ndamukiza umwaka wa 2006 mu kuva ku ngingo ya 29 gushika ku ngingo ya 38 ivuga yuko abashikiranganje abantu bashizweho n'iteko ry'umukuru w'igihugu no kuvuga bajya abayobozi aba secrétaire permanent abanyamabanga ntayegayezwa abayobozi bakuru aba directeur abakuru b'amabanke abakuru ba directeur donc abakuru b'amakomine abajera amafaranga abatunganya amafaranga abari bo bose abo bantu bose bategezwa kugenda no kuvuga bajye ba mbere bari ku rwego rw'abashikiranganje bazaja muri sentare ntahinyuzwa
abo bandi b'abayobozi baja muri mu makuru d'apere, abo bandi b'abantuzenye baba directeur n'aba twita ko bagera batunganya iby'amafaranga baja mu masentare y'igihugu ivyo bita les grandes instances. Mwogenda kubaza abantu muri grande instance bazokubwira ko nivyo bintu atavyo bazi. Jewe kuko nama nagiyeyo bagwe ngo ntavyo tuzi, abandi tubitikina mwerekana ubutunzi bwanyu ngo tweraje duse twerekana, ugaca usanga mu bisanzwe by'ukuri twebwe tuvuga ibintu mu by'ukuri tutemera. Jewe ndabivuga tutemera. Rero mu ncamake nagenda babwire yuko nk'ibyo gutuma bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi nk'ubu uya meje kubasomera itegeko rya lite contre le blanchiment. Muganda nganda babwira yuko mu iryo tegeko ryo muri 2006 kuva kuri yangi 1938 n'izindi ngingo baravuga ibintu bijanye na kugwanya gutunga bitagaragara yuko ubutunzi ico bitarashe Ismail Site. Baravuga ico bita kugwanya ivyo kugwanya kweza amafaranga blanchiment. Usanga amashira hamwe ngaha aza ugaca usanga izo shira hamwe umuntu umwe afise nk'amashira hamwe 10 mugabo uyu muntu ntaboneka acagira bimwe bita pretino n'ibintu usanga biraho ugaca usanga abo bantu baramaze kugira ingufu gusumba leta. Nivyo biriho, nivyo bihari, ivyo ntidushobora no kubeshana, nivyo vyuzuye. Ivyo bintu rero kugira ngo bihere niwe ndakubwirira ifoko tous citoyens baba abantu bose baba eveye bakumva ko itunga ry'igihugu ari nta kumwa. None nk'ubu mwoshobora gusigura mu gihugu mwese abatari bake muri hanze murashobora hari ahantu hari igihugu mubona kitagira ikintu bita feruje amafevere yo kwibarabara, hari igihugu kitagira amaradari, hari ibintu bisanga biri bazike. Icyo nuvuga n'amabarabara n'ibindi ibimenyetso biba byerekana ko igituru cyamaze kwiganza. Usanga des individus quelques individus baratunze gusumvya leta mugabo ibintu by'igihugu atakintu na kimwe kigenda, usanga biruko biba bimeze. Ivyo rero bivuze uco usanga wari mubi. Ivyo rero nivyo turiko mu minsi 16 nivyo tuko turigisha, nivyo tuko turumvisha abantu bumve yuko burya kwisi yose aho ibintu bihinduka intwari beri gashoboka nuko les citoyens baba bazi uburenganzira bwabo bakagira ivyo bita urabona le principe de redevabilité, bakexija leta amareta yabo yuko bafise uburenganzira bagomba guhabwa. Erega mbega ntimubona, sinzi ko mubona Déclaration universelle des droits de l'homme igizwe n'amapakte abiri: pacte international relatif aux droits civils et politiques, uburenganzira mu vya donc les droits civils et politiques, hakaba na pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, bimwe bitaro droit à l'alimentation, uburenganzira bwo gufungura, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kuronka ico wambara, uburenganzira bwo kuronka ukika umusaya, uburenganzira bwo kuja mu ishuri. Ivyo n'amadroit, urumva si bintu uza kukamanda ukomera amashireta, no, n'uburenganzira bwawe. Igihe rero abantu badashobora kuronka ivyo bintu vyangombwa, bafite uburenganzira bwo gusaba leta ati tugirira ibi kubera n'uburenganzira bwabo. Nico gituma leta ibihari uyitabishoboye rero iyo oya mu by'ukuri bayananiwe. Nico gituma twe tuvuga tuti burya igihe cyose basikwe bazoba bataraca mu maso ngo bakanure bumve ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo. Jewe sinzi kwisa hano ndumva uburenganzira babuzaniye abene gihugu ngo akira ngo ni sawa, eka kweri, kuko umuntu akoze gutyo ranatire yimene ne pas comme ça, eka hose usanga uri kuragira. Nico gituma tuvuga yuko muri gihugu hagomba kuba ikintu bita système national de l'intégrité. Système national de l'intégrité nayikoze gute? No kuvuga habariho n'ingene inzego zikora, no kuvuga leta yabo muri tabadakoze kutariko ubutungane burababaza, inama nshinga amategeko ikajamwo, amaradiyo akagira. Burya ahantu hatariho amaradiyo akora igikorwa cayo neza, opposition ikora akazi kayo neza, société civile ikora akazi kayo neza, no kuvuga nkundire gato nyakubahwa
Kaveri Kirinda baciremwo kumbura ivyo turaza kwibona turaza kwigaruka ko mu kurangiza kubikwiye gukorwa canke inyishu y'ibi bibazo bihanze igihugu harimo cane igisata c'ubutungane mu nkundire nsubire kwa Mutama Mbonimpa Mutama Mbonimpa sinzi ko muratwumva ariko ndabumva nawe ndabumva ntari kuko ariko ndabumva ego twariko turagaruka cyane ku zimwe mwatanguye kuvuga mushikiriza kubijanye n'iribogozwa ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza n'amatungo tuvuga ko adasiguritse kuko vyamaneye gusigura yafatanwe mu biro iwe hama muri naribonye mu vy'ubutungane mu vyo guhanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo mwarapfunzwe ni byinshi bivugwa kuri uyu muprokirere yabogoje umuprokirere general de la Republique yabogoje mu mabanga cyane ku gisata c'abanyororo namwe mukunda kuvuga ko kenshi aho benshi barangije iminyororo baciriwe bakagumiza mu mabohero benshi bakaba vyanka ko barekugwa kubera ko hari abasabwa ibiturire vy'umurengera bikanka ko bayaronka ugasanga ico gisata nyene c'ibiturire kirazingamise ibi vy'ubutungane n'umushikiriza manza yafatanwe aya mafaranga inyuma yuko avuzwe nko mwakishijemwo abanyagihugu banyazwe wamenyekanye cyane n'uyunyeho mu Buyenzi Kayininwa yagiye kwitaba Imana inyuma yuko bwaneye kwiyakira mwakiriye gute ibi vy'aya mafaranga ibi vy'inzahabu vyafatiwe mu biro iwe mu bifatanya nibi vy'ibiturire yarasanzwe avugwamwo nibi byo kunyaga abanyagihugu yarasanzwe avugwamwo ajyana rero naravuga yuko abantu bagira ishobisho iyo babonye ikintu kibaye hanyuma bagafatira ku kintu kimwe kikaba icyo baguma bavuga ariko rero abantu basaba yuko bogerageza gufata impande zose ataho bahengamiye bagatumbeza bakabona ati ikintu cyo genda gutya rero aho gombye kuvuga iki ubona ngubu wego kuba umushikiriza manza aheruka gukurwa ntababwiye yuko atari wa mbere akuwe hanyuma ku byerekeye nk'ibyo mu butungane nk'abantu bahetse iminyororo canke abanyororo betwa ntibatahe ibyo si ubwa mbere bibaho no ku bandi byabayeho nakubwiye byose ko biva ku ntwaro ibihari reka ndabwe nk'akarorero jewe ndibuka kuri Buyoya igihe ndibuka barekuye abanyororo bagirizwa kuko baba bari mu rupfu rwa Ndadaye bari babaciye imyaka 10 bayiheza abandi baciye imyaka 20 baronka ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ariko umushikiriza manza w'icyo gihe yarahari wasanga muvuga yitwa Ndaye Elize hanyuma jewe ndagenda ndamubwira nti none abanyororo bapfungiye iki kuko baheje iminyororo ngo reka umushikiranganji ngo yambugije sindabarekuye umushikiranganji ababuja kabuki yari nta kaburimbo jewe nakemba amagambo yose na radio televiziyo nationale y'u Burundi yaraje ndabivuga ku bantu baranabacishije ko bari bakiweza abamenyeshamakuru icyo gihe hanyuma umushikiranganji na procureur general barananiranwa kumvikana niho rero procureur general yafata ingingo ati jewe rero ubu ndanditse ikete yaciye yandika urwandiko arungikira amabohero yose yo mu Burundi abategeka yuko umunyororo azokwetwa umunyororo azoheza umunyororo wiwe abatazorinda yuko haza igipapuro kivuye muri parike canke ubwo nyene umuyobozi w'ibohero azoca barekura kandi niko byagenze kandi niko byaciye biguma bigenda kuko uva burya procureur general hajya bafite procureur general kandi umuntu akomeye meme gusumba minisitiri kuko bajya procureur general yagize amakosa niwe agenda kumudada rero muri icyo gihe
procureur general yatanze itegeko kandi abadirekeri b'amabohero babikurikije n'ubu iryo tegeko kiriko rirahava rero urumva naho byapfiriye rero wewe urya Leonard rero atari procureur general mugabo n'ukuri jewe sinokumva ingene umukuru w'igihugu agize ikigongo bakagira urutonde hama bakavuga ngo procureur general yasari kubarikura habuki kandi hariho komisiyo yatarika kubarekura ate rero hari ahantu byoba byarapfiriye hanyuma ngarutse yo kuri ibyo bamufatanye mu bintu abantu rero ntibige neza bumvire neza jewe nakoze muri leta washaka na je nagize amaseti kuko nari umu inspecteur du commerce extérieur wewe uri mu biro barafata ibintu hanyuma wewe nk'umushefu w'adirekiteri canke chef de service ibyo bintu babikuzaniye umukozi abikuzaniye arabiguhereza akabiguhereza hanyuma byose bikwiye numva ni umukozi gukorana arabiguhaye hanyuma ugaca ubibika fata bavuze yuko ngo ayo mafaranga ngo amarengo doro n'ibiki babisanze muri coffre fort aho rero n'abandi bakwiye ibyo byamyeho hose burya mu maparike yose hari ahantu babika ibintu bafashe hanyuma byashyikirijwe canke abo baciye amande canke indishyi baje kuriha hanyuma barafite aho babishikiriza ijya coffre fort bakanye mu bintu kwa Leonard Manirakiza none niyo ntiyagutwe na leta naho njyanye ikibazo kugira impande zose turabuye mukuri utari mukuri ijya coffre fort yagutwe na leta none leta yayiguriye iki rero nabo basabye muri ayo mafaranga bagasanga amafaranga ngo ni iki aho rero hamwe hageze mu bucurane hajya Leonard batsinda kuko yabishyize mu biro kwa procureur general ntiyabishyize mu biro kwa Leonard hajya ni kwa procureur general ijya coffre fort ni ya leta rero babishoboye babisanzeyo atabitahanye muhira muri icyo gihe byatari bya leta none uwo procureur general wewe amusubiriye ntiyabisigaranye byatwaye nde byavuye he nayo mangeta azotegezwa kuba nibyo tubya ngo dushaje Leonard Manirakiza tutabanje kwiyumvira ingende bizogenda reka tureke bucungane mugabo jewe ndabwiwe ingende bigenda procureur general afite coffre fort mu biro ibintu abisi hamwe bya seti cyane byafashwe rero muri icyo gihe babisanze mu biro kwa procureur general muri icyo gihe niyerekanye ibya leta yabitahanye muri ya ariko mutamabonimpa gatoya kuri iki kibazo nyene biravugwa ko yoba yahagaritswe kubera ko byamunaniye gusigura aya mafaranga canke izi nzahabu yafatanywe mu biro iwe kubera ko mu by'amategeko ategekanya ari uko nivyo umushikizamanza kizigenza ararekuriwe kuba yafashe ivyo bintu nk'ivyo onye ariko akaba ashoboye kubisigura ivyo navyo akabisiguza icanditse cerekana iyo byavuye uburyo byafashwemo muri iki bita PV dosezi ariko iki naco yakibajijwe arananirwa no kugitanga ntaco yari afise na PV dosezi yari afise hama mu masoko yacu twavuga ko byaciye byunyurwa nuko yaciye agomba gutakambira abo bari aho yuko bovyihoza ntimwumva ko harimwo jewe rero ingene nteye mu mico iwanje ibintu vy'urukuku jewe sindabifatirako urabona nude nakubwiye yuko uwo muprocureur general mushasha ntiyari bwinjire no mu mabanga umugabo bategerezwa kubisikanya yagiye bakabisikanya akaraba nude byamusigiye mu mategeko yategetswe guca bisinyira ati ngibi kandi urumva hariho n'abandi burya nude procureur general agiye kujya mu bidero kwize n'umusubiriye ntibaba ari babiri haba hariho abandi bafite urwego rw'ubutungane cyane nka minisitiri nko muri mitegeko twise
guhagararira iyo mizero kwizi ingene bariko barabisikanya nuko mu mategeko bigenda nayo ubisanze mu bikorwa general cyangwa bisanze ku wundi mu minisitiri hama bagasanga barafise ibintu muri mubiri wabo iwabo mugabo ubundi basanze amamiliyari n'amiliyari amakenga naho yari byose n'amatohoza ariko byagenze bubika ubutungane bukazokora kuko harya bayikuye impapuro generale simuhira kwa yona yanyegeje ibintu muri iwe hama basanga hugaye bica biba ibyo n'ibya leta kuko n'ubundi yakorera leta ariko rero nibatse iyo byavuye igituma ndabivuze ni iki ngabike kuri yadose mu birenze urazi uko amafaranga yari yibwe mu biro bikuru by'iperereza babonye byamenyekanye bakayajyana kwa procureur nawe nakubwiye ko akigenga nakubwiye ko abantu b'iperereza basumvye inguvu abantu b'ubutungane niba bamubwiye ati ayo mafaranga muyasubize n'ibishaka amujya mu gagaca ati cyane sure kumbaza ayo mafaranga agacagwara agacaba mugabo procureur nawe ateza kugira amatohoza rero ujya mu procureur nawe musubiriye nawe nyene ibyo bintu none murazi ibyo bintu byagiye murazi ko documentation yabitwaye murazi ko parike yabize byagiye he gushika uko twamenya iyo ayo mafaranga yagiye ibyo byose birengo iyo cyane byavuye hehe kugira bize hanze bishike mu rupapuro general rero twogira tuti reka bajyamatohoza mugamatohoza mu Burundi barazi iyo umuntu bamwicumye bagize icamubona ko naho nyene ntubava imbere rero niyo rimwe kuraba yajya nabo nyene baba bafise ibintu bapfa hagati yabo cyane niba abajyamo mu biro bikuru by'iperereza nabo nyene babona yuko yerekayo bazi ikintu kuri bo ntabagere ko babamurisha ingufu muri icyo gihe bakwibuka inyuma mbere naho ntuzatanga icyo bakwagiriza babonye ko babonye barakwica ibyo ni mu mateka kubibona rero burya mu procureur general bimwe ndumva dataye ko yagize amakosa ariko jewe nkagaruka kubamutwara nk'umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ati nakatazoye kuva none uri procureur general uhagushira uwo murekuba byavuze n'umukuru w'igihugu woca hehe nawe njyani ubutungane bwadinamitwe n'ujya hagiye ntacazoshika ko azorenza ko ibingibi ego data ko agiye nace afata bajya abanyorosi bazi iminyoro nace afata n'abanyorosi barekuye sentare ubu nyene abarekuye itegeko ritavuye kwa perezida nabe ko abishobora ntibikunda uko perezida yabivuze naho igihugu cy'uburundi kikizingamiye n'ukuri jewe byo mu butungane ndakube byamye bicumba cya kera mugabo nkavuga nti ibi birasumbana wisejejeho ubutungane nta jambo bugifise ubutungane buri mugambwe ubutungane buri ku mukuru w'igihugu abo bonyene bafata ingingo ntacyo bagirizwa naho nyene reka ndaguha akarorero jewe pastor w'umushikiranganji barandagiye Pascal igihe yafata amashirahamwe nta jambo nta kintu na kimwe yanditse kivuga ati iri shyirahamwe turyagiriza iki n'iki mugabo ko agira ati ajya amashyirahamwe abona ibyo dukora abona twari twajya ibiturere cyane natwari amashyirahamwe yaza kuyatwaka atubwira ngo mwereko mwawusiye ifinansi ingana gutya ngo gere mu mangahe umwanya yumvikane ntaho yose agenda agatwara mu mutwe mu nyuma gatita ishyirahamwe rirafuta hari uburenganzira afite bwo gufuta amashyirahamwe ishyirahamwe rifutwa yuko ryagira ikosa ubutungane bugaca urubanza bahagufatira ingingo urumva bose rero yaba minisitiri yaba nde mu butungane
bose bashaka kwegera iwabo mu nda zabo, nta butungane bashaka kuhaba ku banyagihugu, ahubwo bagomba kuba babacinyiza. rero nivyo novuga mu ncamake. Murakoze cyane kumbure y'ibibazo bihariye abarundi bakunda kubivuga ko n'inyishu ibihari. Mu kanya duce tugenda ku gice cyo kwita nk'icyanyuma tusozera ku nyishu canke ivyo hinduka kugira igisata cy'ubutungane kibe neza mu gihugu cy'u Burundi. Tunagirwa ko tunamenyesha abariko badukurikira yuko abashaka kubaza canke guterera bogirwa kubasaba ijambo mu buhinga bw'ivyuma bakabaha mikro kugira bagira ico bashikiriza. Ariko imbere uko bakisaba ijambo, Mutama Mbonimpa Rufyiri yavuze ko aravye uko uyu mushikizamanza Kizigenza yahora yitwara, yuko abanyagihugu abarundi muri rusangi barenganijwe nawe bafise ububasha canke uruhusha guca bamwitwarira. Namwe niko mubibona ko bakwiye kumwitwarira imbere y'amategeko? jewe sinibaza kwitwarira procureur general kuko ivyariko arakora yarikora ari mu bintu vyiwe yitwa ko ari procureur general. Muri iki gihe rero bana mwebwe mwabivuze ku maradiyo kenshi, nyene nari kimutwara ntaco yamubajije, nabo banyoro muvuga yarenganije ryaba ari itegeko ryavuye kwa perezida, yagize ikintu bita nouvelle présidentielle, mugabo akavuga ngo ni procureur general yaje kubarekura. Mugabo ndagarutse mvuga vya bintu nyene perezida yari yavuze, none ngaho wumva umuntu ari kumushira kwikosa gute kandi bifite iyo byavuye. Rero kwitwarira aho abantu bose nka perezida w'igihugu ntiyava tuzoce tumwitwarira twese, aha yaturenganije n'abandi bararenganijwe, biragoye rero kwitwarira umuntu yakiri mu mabanga, yagize ikosa ari mu mabanga. Muri ico gihe leta yamushizeho kugira acunge amategeko hama akabirengako. Mu bisanzwe niyo leta nyene niyo atariza guca imukurikirana kuko yarenganije abanyagihugu. None niyo abanyagihugu bashika 5,000 yarenganije, bose bazoza baze kubitwara, azovuga ati jewe nakurikize, jewe nari umushikirano, nari umuperezida wa repubulika, jewe sinabarenganije, jewe nakurikize amategeko nayo. Rero umwe wese kumwitwara ku giti ciwe, ahubwo leta ko yabibonye, ubu rero niho iriko iramukurikirana, n'ubu bariko baramukurikirana, bazomwagirira, hanyuma n'ubu basanga afise amakosa ahanwe. Ariyo nawe nyene niyahindukira rero akavuga ivyabo nabo, nuko atazabona ahabivugira. Nayo ubundi burya ibintu bishizwe ni vyinshi, burya nico gituma rero bose abari muri igipolisi, abari mu nzego, usanga bakijyanira ikibaba kuko bose bagiranye mu mafuti bose baba barimo. Reka ngeze ngaha. Ego, ariko ndababaza kandi kabazo kumbure twabonye benshi bibaza, kubera iki umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yagiye guhagarikwa abazwa ibiyoba yafatanwe, ariko atigeze ahagarikwa imbere y'igihe ngo abazwe kuri iyi myidogo canke aya makosa yari karakura mu gisata c'ubutungane. Mwere muvyakira gute, mubisigura gute? Niya insiguro mubiha, kubera iki umushikirizamanza Kizigenza atigeze ahagarikwa muri ibi bintu vy'amafuti canke amakosa karakora mu bijanye n'ubutungane? Umwana bivuze ko bigoye gutahura ukuntu umukuru w'igihugu avuga ko yashizeho canke yatanze igongwe ku banyororo, hama tukumva mu nyuma ko umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika ari wo yoba yabiburijemwo. Kubera ko atigeze ahagarikwa iki gihe mugakaza guhagarikwa kuri ibi bintu bavuga ko yafatana? Ega muraba neza n'ingene yahagaritswe, siko abandi bahora bahagarikwa. Jewe burya navyumvise biriko biravugwa hirya no hino, hanyuma je naciye nibwira nti hariho abantu bari bafise y'idini, kuko
kugira ujya mupokere mushasha acaza ibintu byacu tiziranye aho niwumva none abandi niko byaba bigenda aho niwumva yuko yari kwidiri hari ikintu bari bamubwiye hanyuma ubwo nyene hakaba n'abapolisi batumye hajya bagaca baza bagaca bafata amakira noneho kandi jewe sinamenya iyo banakunda kuvuga ibintu nabitehoje neza burya naho yari naho yakuwe ari procureur general burya ntiyari kuza gufatwa n'abapolisi bamujane mu gipolisi kubarizwayo bijya ntibibaho arafise privilege de jurisdiction hariho inzego zaje kumufata zikamwumviriza yama zikamujana mu ibohero bakamujana mu ibohero mugabo mu bisanzwe yari guca mu gipolisi kuko yashyize privilege de jurisdiction aho vyabaye no ku bandi bategetsi babibonye babatanye mu gipolisi abayo b'CNDD-FDD nta kidakorwa babikora kuko nta tegeko ryari ntayanditse ntibayakurikiza mbere baba bakeneye amasezerano ngo bazoza gukurikiza ntabihari ntabyo bakurikiza ntaho ubundi bupfiriye bucubahiriza itegeko kandi ubutungane bupfuye n'igihugu kiba gipfuye hewe ku marogo ku kigo cya polisi ahantu batari igihugu gishobora gupfa giteye imbere none n'urabona igihugu kitotera imbere cyatandukanye naho bose batishaye umwanya rero umwe wese twiwe ndi umutegetsi umwe ngo umutegetsi afise ibintu batazi kodama n'ubuga asemeya ati nyabwa bindi mabanga ari umukuru w'igihugu wenyine agaca avuga ngo wasanze bidakunda ngo kwinjira mu buzima bwa muntu icyo kigomba kwaka ari igihugu cyapfuye ucugandaza yego kumbuye naho bimeze uko kumburenge hariho inyishu zikwiye gutorwa kugira igihugu gikire ni navyo twovuga ko tugomba tuje ko mu gice ca gatatu tunamenyesha ko ariko badukurikirana bifuza gusaba ijambo bagira ibibazo babaza batumire canke bunganira batumire bashobora gusaba mikro bagahabwa ijambo ariko tera tuja nko gice ca nyuma ku nyishu rufiriye umurongoye ishirahamwe Oricome mu kurikirana cane ibiriko birabera mu Burundi ibi vy'ibiturire ibi vy'amatungo adasiguritse na Mutama Monimara gigarutse ko mwasemereye ko abategetsi bakwiye kwerekana amatungo yabo bakija mu mabanga kugira habandanye kubaho ivyo twokwita nk'umuco mu bijanye n'amatungo y'igihugu ariko ivyo ntibikorwa ivyo navyo biraza bigafatana n'ivy'ubutungane Mutama Mbonimpa hejeje avuga ko igihugu cyamaze gupfa ariko kumbure hariho inyishu mubona kwita ko igihugu fasha gifufahaza tuvyite gufufahaza nizaho inyishu mubona canke bikwiye gukorwa kugira igihugu kive muri aka kaga kibi bibazo byose bifatanye n'ubutungane. Murakoze nagomba ngaruke kwijambo mu filozofe yitwa Socrate yavuze n'umuntu filozofe yabayeho mu myaka hagati y'imyaka 150 n'imyaka 500 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo uyu mufilozofe amaze kubona ibintu byariko biraba mu gihugu c'Ubugiriki mu gihe ciwe wewe yakoresha ico bita questionnement yakoresha ibibazo agenda abaza mu nyuma niho yahava amaze kubona ingene abantu bigenza ingene abatwara ico gihe bigenza bikomporta yaca avuga ati jewe ndavye ingene abantu batwara bigenza nta muntu akwiye kuza gutwara abandi atamaze imyaka 2 n'imiburiburi yigishwa ingene abantu batwara abandi
bakabanza kumukuramwo ikintu bita umwina, umunoho, inda ndende, bakamukuramwo ikintu co kutiyumvira inyungu ya benshi. Mugabo ni bimwe rero nanje mvuga nti umuntu vy'ukuri yoza gutwara abantu bakwiye kugenda kumugaranira ahantu bakamumaza nk'imya mw'ishuri ry'ingene abantu barongora. Ego ivyo bintu si bintu, ego nivyo bivana n'ingene umuntu aba yarakuze, iyo utaronse indero yo kuziko hari usanga naho bokwigisha gute bigora guhinduka. Mugabo jewe nibaza yuko kugira ngo twubake ico no kwita le système national de l'intégrité hagomba kuba uburyo n'ubuhinga bw'ingene ibintu by'uburongozi bavyiga, ku buryo umuntu aje gutwara abantu amenya ico no kwita les valeurs de base, imico myiza y'ubuntu yo gutwara abantu ya mbere. Ivyo oye kikaba icigwa umwe atatunga. None ndababaze ahantu hari ingoma z'ubwami, mwibaza ko hari umuntu aza kuba umwami atabanje gutozwa indero y'ingene azoba umwami? Nibibaho. Mugabo twebwe ibintu by'uburongozi umengo umuntu arashobora kuva yavuye hose agacamba kumengo yotwara abantu. Ivyo burya ni ibintu byapfiriye no hambere. Ico ni cambere. Kigira kabiri jewe mbona gikwiye nuko hoba urabona nk'ubu sinzi reka ico ndakireke mbwa mvuga ca kabiri nagomba kuvuga nuko hagomba kubaho ico no kwita ama reforme. Ibi byo kuvuga ko bakora umuntu bagahindura ivyo kuva kuri independance ivyo byamye bibaho. Mugabo bagira ico bita impinduka nk'ubu mu butungane tweco dusaba yuko nuko twari kuja no kuzindi nzego bwa tuvuga ico butungane twe duvuga tuti nibagira une reforme profonde. Sinzi ngene bazoza barakura kuri sentari basubira babakaza ubushasha, babangaje gushasha, babakaza ubushasha, babanza babirukane bagira kuri sentare sinzi ngene bobigira. Mugabo hariho abahinga bazi kugira ama reforme babarondere bagira ama reforme kumwe bagira muri OBR. Ndazi ko bizotera ibibazo mugabo batubatse un système national judiciaire iri reforme n'ababesha. Jenja ndavyita ivyo bagira byo gukora gusigira ku mivyiro nibeza ngo bikunde nukuri, hanyuma bahe n'uburyo urubugwego vy'ukuri rwigenga. Ivyo oyi nibaza yuko abasitwaye abene gihugu n'abandi baza baravyigizije bakabona yuko bikenewe. Mugabo jewe kweri kumbwira ko intwara ari izotuma bihinduka, je nibaza ko ivyo bintu kweri sinzira ko tuzofite ngo bishoboke. Mugabo kandi jangerageje gushikana ubwenge bwanje kure nk'umuntu amaze imyaka 40 ari muri ivyo bikurikirana. Jewe simbona ko ari kibazo cyo gutungane gusa, mbona ko ari kibazo kinini gihambaye kiri odora y'ubutungane, kuko yaba ari mu butungane gusa peut-être bukize bwo nyene vyogira. Mugabo je mbona ko ari les antivaleurs zamaze kwinstara muri societe yacu, bica vyica ico no kwita leadership éclairé, bigaca haza ico no kwita la crise généralisée ya leadership. Jewe niko ndabibona kandi ndabivuga n'ibintu bigaragara biboneka, kuko atari uko ntivyo kwama byama bikwandi biri kwa atari gihinduka. Mugabo n'ubundi abisubiyemwo aho byashobotse hose kwisiko turagira ama experience d'ailleurs turagira tukaraba ingene handi byagenze, nuko abasitwe bo nyene babonye yuko bagomba guharanira ineza yabo. Mugabo mukuri no mu butungane bagaharanira ineza yabo ata bintu by'inguvu, mugabo bagakoresha ijambo n'ingingo. Ego murakoze cyane mukumane natwe dusubire kwa Mutama Mbonimpa. Mutama Mbonimpa ni cahe nubwo mwamaze kuvuga ko igihugu cyamaze gupfa, mugabo kumbure hariho inyishu mubona zikwiye, ni iki mubona cokorwa canke mutanga nk'impanuro kugira igihugu kive muri kano kaga cyane cyane mu by'ubutungane? Ego naho navuze ko igihugu gipfa, igihugu kirapfa mugabo ntigipfa kigenda kagiye. Oya haracyari abagabo, haracyari abashingantahe,
hariho abagenzi n'ababanyi baguma basanasana rero jewe itegereje bona nabonye byinshi jewe kuva kwigwagashure nagiye mbona ingene ibintu vyagiye birakurikirana umwami bamukura ariho nimbona nawe ingene vyagenze abaperezida bagira amakudeta baje baricwa ndabona ibintu vyagiye bishika hanyuma urabona n'aba nyene bari ku butegetsi barazi ingene bahari si ukuvuga yuko hari ubuhinga bagize habaye abagabo n'abashingantahe babicarika hamwe hama barababwira bati mwebwe mutemeye ibiki natwe tuzatugira ibiki burya rero hari abacumuriye baza gutwara igihugu rero uko ndabibona nk'uko twumvikanye ubwa mbere ngorane zari zihari n'indi ngene zari zihari hanyuma niyo bajya bateka tuje hamwe twicare jewe n'abajya bavuye mu ishyamba benshi bize none nk'uwo batwaye igihugu neba none ntiyari mu ishyamba ntiyagiye yarusha akicara n'abandi akumva ibyo bavuga ntibazanye umuti ntituwufise n'urihajya mu gihugu mugabo bagize ati twebwe naho baduhaye utunywe ntaho tuzonywa nabo ntibawunyoye none ubona ngo ukize igihugu abona igihugu iyo kigezeho n'aho abantu bageze rero rero icyo mbona nta yindi nzira n'imwe hari ubu kurya twagiye hamwe tukicara tukumvikana ati ibintu bijya ku murongo gutya batabyemeye bizoza cyangwa byakunda biterwa kuzoba rero nyongani nibiyumvire abanyagihugu bari ingene bamerewe baraba abantu ingene bamerewe barabe impunzi ingene zimerewe barabe ubukene inzara iri mu gihugu rero bagira bati reka tuvyure igihugu ivyo ari ryo teka ryabo nayo kugumana kugira ibintu ku ngufu ingufu yazigira zikagenda gutyo bonyene bw'abanza birabe uko bazi ingene bangana hayo washika ku butegetsi afite igiti wamengo ni indege igomba iguce ariko mu nyuma umugani wabawuzi bikaguhurutura bazohuruduka rero babye nuzeze abanyarwanda babaturiro none bagitaha ku nziza wewe rega burya twahuvye burya mu nziza n'ukuziza yari umuperezida wabwiye ikintu akumva ariko manda ya gatatu niyo yamukozeko nayo ngo bundi n'ukuri ariho byinshi byiza yatanguye gukora mugabo abari kumwe nyene bagaca batangura kumurwanya none ari hehe gusa nicyo yatwara umugambi ari hehe Jeremy yatwara umugambi ari hehe ujye benshi bindira nimbe n'ubuzoraba harya hamwe bavuga ati mwebwe muzorera nk'ifu y'imijira ucira gukase ugatwara nyoko n'abandi bazohava bahera nk'ifu y'imijira n'ukuri rero je kubwanjye ntawe nshaka nk'ifu y'imijira nshaka yuko turaba ingene twubaka igihugu twumvikane nk'uko twanje twumvikana hanyuma batangure bishasha bishire ku murongo nayo ndatanguko bahaduza akambaye kuko burya abarundi simijuru kandi ndabibabwiye jewe nivyo mbona abantu bumvikane hanyuma amategeko akurikizwe nayo ubundi ataruko kananira abagabo n'iyindi kandi azotinda haze abandi bagira bati turavyanse burya hari barasumbya gukomera bunyoni none burya sibo nyene bamuriye sibo bamuhutuye burya bamuhutuye n'abandi bashobora kubahutura rero ubu nta kikintangaza mugabo wakoze neza ugapfana iteka bakuvuga ko wakoreye igihugu ntugenda wukire hose bakuvuma none ubu nyine agenda acamwibabara yo tubwira ati bankira amashurwe ngo nakoze neza nakoreye abanyagihugu ninda yogenda akazi k'abanyagihugu wakoze ko numva hose bagenda bavuma atanu umwe bahangurere naho rero burya ubupfumu baho ibibayabaye mugabo ukavugwa neza n'abanyagihugu bakabona ko ari icyo babamariye hakurya bagiye bavuga bakaza yapfuye niba turacamuvuga ngo turazigera kure none ni n'ubundi umuperezida yajakwa nk'ibyo bagaza yakoze ko mbona n'ibyo bagenda ari byo bagaza yasize
naho data bamukuye kudeta mugabo mbe igihugu cyateza kubandanya nabonye nti abategetsi b'Uburundi nibikebuke kuko iyo baje bava mugani wabo barahazi nibaze basubireyo rero naho nogeza murakoze murakoze kumbure ku murongo hari abari basavye ijambo kumbure bashaka guterera canke kubaza duhere kuri Nyankamugayo murafise mikro mwashobora kugurura niba ari intererano canke ibibazo mukabaza abatumire mwumvise ivyo turiko turavuga ko abatumire ni babiri Gabriel Rufyiri na Mutama Mbonimpa Pierre Claver. Murakoze kuma ijambo sinzi ko mu nyumva. Ego turakumva. Murakoze nagira mbanze nshimire ishirahamwe King Murundi Freedom kuri kino kiganiro mwatunganije no ku makuru mukunda kuduha kukungena ubutungane bugenda mu gihugu cacu c'u Burundi ni ibintu no kuri je nagira ndabashimire cyane gose bivuye ku mutima. Ngashimira n'abatumire ku byo baduhaye ku makuru baduhaye ingene biriko ubutungane biriko buragenda mu gihugu no kuri ndabashimiye kuri aka kanya bafashe bakabidusigurira neza. Jewe si intererano jewe n'akabazo nagira ndababaze kuko ubutungane bugeze habi cyane mu gihugu cacu. Mugabo jewe kugira abantu bato bashobore kwicungera nagira ndababaze baduhe umuco ku kintu cerekeye mandat d'arrêt mu Burundi ingene ikora kuko aha turiko turumva procureur general de la République hari aba procureur de la République hari aba substitut hari aba officier de police uwari we wese ashobora kwiyandukiza no munsi agafata umuntu akamutwara amazima yongo uwo muntu ntazafashwe no gusubira no kuboneka hari abafatwa hariho mandat d'arrêt jewe nagira ndabasabe babwire ingene abarundi bo kwicungera ubwa mbere umuntu hari ingene mandat d'arrêt zikora ingene umuntu yo kwicungera ingene umuntu bo mucungera baje kumufata ata mandat d'arrêt bagashobora guko biramaze gushika henshi ayo makuru turamaze kuyabona hari bimaze gushika ruguru hari byashitse mu Kamenge abapolisi bakaza gufata umuntu ata mandat d'arrêt iriho none ivyo bintu byo tuzwa gute mu butungane bw'u Burundi bw'uno munsi n'ubutungane mu Burundi muri etat de droit twifuza izoba iriho mu minsi iri imbere. Murakoze je akabazo kanje karako kucerekeye mandat d'arrêt n'ikintu mbona gikomeye cyane gose mu gihugu cacu. Murakoze kuri kano kanya. Murakoze namwe dukurikize Jo Philbert namwe sinzi ko intererano canke akabazo mwogirwa ko mugura mikro. Murakoze mwiriwe mwese nibaze ko mu nyumva King. Ego jewe nagira nanje mbanze nshime ariko na cane ndabanza nshimire abatumire umushingantahe Pierre Claver Mbonimpa hamwe n'umushingantahe Gabriel Rufyiri n'abantu tuzi kuva kera muri bijanye no kwitanga mu guharanira agateka kazina muntu intwari ibereye kugwanya igiturire burya iyo washizemo ibintu byo kugwanya igiturire hoho ni nkaho uba ushize mu kaga ubuzima bwawe kuko abashobora kubijya canke gusetsagura amatungo ya leta nababa babifitiye uburenganzira nka anye ndibuka Gabriel Rufyiri yasemera ati nyabuna abantu bari mu nzego z'igihugu ni mukora ivyo abanyagihugu babatumye ibintu byo guca muja mu ma business usanga mwitwararitse ama business yanyu ugasanga ivy'igihugu mu birabirari komsa igihugu kikabandanya kuzingamikwa n'abantu vyitwa ko bazejwe amabanga n'abanyagihugu mugabo ugaca usanga bafise ibindi bintu bibaha inyungu nini cane bakigira mu ma business yabo. Anye mbere ndanavyibuka Rufyiri yarasemereye igihe kinini avuga ati imbere yuko abantu baja ku butegetsi nimwerekana ibintu mufise mbere abategetsi bamwe mu nyuma bwa mbere baravyumva mugabo mu nyuma bahava baravuga bati twasanze ari ubuzima bwite bw'umuntu ico bita vie privée
mu nyuma urugamba ngira sinzi ko muri Oricom bahavuye barubandanya mugabo umengo rwabaye nk'urugabanutse ukuntu ntibasubiye gusubira kubishiramwo ingufu kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu bize kuko bivuga bagishigwaho mugo no munsi bamazeho igihe kinini ahubwo ejo canke hirya ejo none bazogaruka biba umugenzo gutyo umuntu nimba aje yarafise umurima umwe ukamengo arose occasion yo kwiba arose occasion yo guca agwiza ibintu kumwe bakubwira iyo bakuhaye nk'ikintu mu gihugu ca wumva abagenzi bawe bakubwira ngo baraye baguhaye washa ngo uzoba utariye donc ntakira amabanga bakuzezwa ahubwo bakugwanye kugiye gutunga ugiye kuba umutunzi nibaza ko ivyo ari byo muri Oricom bavuga ko bikwiye iyo ngeso y'abategetsi kwiye kugabanuka muri Oricom bakunda kubivuga n'ijambo riremereye gose mugabo babivuga batarya umunwa ngo umwina burya umwina umunoho ni ijambo gisiguye mu rurimi rw'ikirundi mugabo bigaragaza ubusiha mu mutima w'umuntu. Naje mu kiganiro nacerewe gatoya mugabo numvise Gabriel Rufyiri asa n'uri karabivuga ko atamuntu akwiye kwihutira gushikira kurongora abandi atabanje kwigisha omwe amezi 28 yigisha ibijanye n'uburongozi bwiza n'amavaleur hamwe afatiye ku buntu no kuraba uwundi na cane aburongoye gusumba akwiraba ibi inya nashaka mbaze Gabriel Rufyiri atubwire agereranije kuko umugambwe CNDD-FDD umaze gushika ku butegetsi pardon bari bavuye mu ishamba bafashe igihugu bakoresheje ingufu bakoresheje ingimba naho mu nyuma kumbure byahavuye bija mu byo kuganira mugabo baca bashigira ku butegetsi badaciye muri ico kibanza kugira ngo bigishwe neza bigishwe kurongora igihugu bigishwe umwina niki canke ubusiha niki ko yoba ariyo ntambamyi yoba iriko irakwega karambaye mu gihugu c'u Burundi uno munsi aho usanga ibisata nka byose bijegajega. Ikindi kibazo ndakibaza Pierre Claver Mbonimpa hamwe na Gabriel Rufyiri nyene ni kibazo c'amashirahamwe n'ikibazo c'amashirahamwe abaharana agatakazi akiri mato turavye nk'aba bakingi umurundi tukaraba za Impact Generation Center tukaraba za Credeje n'ayandi mashirahamwe nka CDH Vicar bisa nkaho ari amashirahamwe yavutse inyuma y'umwaka wa 2015 nkaba nzi ko Gabriel Rufyiri canke Pierre Claver Mbonimpa bagiye barafasha ayandi mashirahamwe menshi kuyakuza kuyateza imbere kuyahanura kuyaba hafi ubwo uno munsi ukabona nka King Umurundi Freedom ibintu akora ukamengo